numva ndushe cyane. Kabo rero ubu ngo twagenda urambwira ikibazo warufitanye neza n'abajya abantu baguhora iki? Abantu bagira akabyina na kimwe gupfa ahubwo niwabatumye kugira ngo baze bamfate nabo bajya abahungu ntaco gupfa. Urumva mu ncamake jewe hano nahoramo jewe urumva nahoze mfise nyuma na papa na musaza wanje hanyuma bose barapfa. Bamaze gupfa umupapa yarantunze antora arantunga ndi mu bibazo. Ngiye kubayo nari nzi ngiye kuba mu mahoro, nari nzi ngiye kuba mu butunzi, ariko nasanze uwo mupapa ari umuntu mubi cyane, ari umuntu w'umwicanyi. Yashakira inabi nta neza yigeze ashakira. Nari nzi ngo nuko mfashe gusa kujya wafashe imfubyi, kujya wumva ngo umuntu arafashije imfubyi n'umupfakazi. Nari nzi ko nanjye ari kugira ngo afashe, ariko nasanze atari kumfasha, ari n'abandondereye. Mu nyuma nza gusanga ari we yagandaguye papa wanje, yongera agandagura umukunzi twagendana, twakundana akunda cyane. Hama nca ndiyumvira ndavuga ati ko ari nza agandagura n'umukunzi wanje nanjye ndi mu nzira, nca ndaca ndomoka. Uretse ko abarundi bavuga mu kirundi bati umuntu yakubise mu kibuga ubirenza urugo. Jewe nari nzi yuko nanjye ashobora kungira nkawe, naciye ndomoka. Maze komoka no gucaciye arungika abo bahungu, nagiye ndababona inyuma. Jewe nirutse kera, barankurikira ndiruka, aha ndarushe umutima ugira usabe. Nirutse kera ndarusha ndahwereye, asingira niyonja asingira niyomba. Musore ndakubwiye ibyanje ibintu bitoroshe nkaha, ndakubwiye ukuri. Nako niruka ntafise n'iyo ngiye, nabona niruka kugira ngo ndabe ko noronka basi n'uwomfasha akabankurako, ariko Imana ishimwe ko habaye ukaba wankuye ko bajya basore nayo ubundi bari kunyirahira. Hajya witwa gute? Cyanyitwa Uwera Umera. Uwera cha Uwera, ukuri wihangane cyane, ndumva waciye mu bibazo byinshi cyane. Inkuru yawe irankoze cyane, ariko ikintu nakwemera ni kimwe, je nahabaye nk'ubutabazi busanzwe, ariko inkuru yayitumye numva umenga nokora byinshi birenze. Nimba atawufiseho kujya by'ukuri nkuko bivuze, atawufiseho kujya kwinyegeza, je ndagutwara muhira kwa je mbana na mama wanje, ndagutwara muhira basi ubu mu muryango wacu tubanye. Uri muzamu mukoze cyane kuko singiraho no kunyegeza, kuko ndabona ngumye mwibarabara ngaha abantu bagakomeza kumbona, bazohava bamuha n'inkuru bamubwire yuko bambonye hanyuma azangirire n'abanyica. Ukuri ntacyo wewe tuza tugende muhira, hama unywa ayo mazi unaruhuke, hama ibindi genda mengeye mvugana na mama wawe. Oya doktere, reka guhuma umbwire impuzu ibyuca mutima n'uca mugongo, ukuri impumuriza. Ntugubwira ko atamahirwe ahari. Oya, gira uko ushoboye kose, ubuzima bwa musazanje ntibutakare n'ukuri uzobukoze cyane. Nukuri icyo ushaka cyose jewe ndaguha n'ukuri, mugabo ugarura ubuzima bwa musazanje n'ukuri uzobukoze. Harankupiye ngira yabonye yuko
bitaragenda neza. Burya ababyeyi bimaze kugenda neza hari ukubwira. Yira kwanza itelefone y'umugabo wanje ntipasa gushika ubu. Wagerageje kuyiwa kumurondera? Naje kweri sinkimuronka ndagerageza ariko bikanga. Naje iwanje kweri nguma ndamurondera bamubwira ngo ari mu kibanza cya kure. Uyu mugabo kubona ndamurondera ku telefone idapasa. Uwo murondeye ntipasa. Bambwira ko inzi nyinshi. Bisigura ko amaze kutubloka kandi biragaragara yuko ko arico yiyagiriza. Ahubwo nje kweri mba nubwo bamabuje kuko ibi ko bimeze uko ariko arakura jeje nyene ndumva bindenze. Yiranje gutanga raporo ku gipolisi cy'Inyamiramabi bamurondere batamubura. Kandi ubu nyene mu mwanya ndiranje gutanga raporo mu gipolisi kugira ngo ntararenganana n'imbibe. Nawe mabuje ugira urenga imbibe none ugiye kumuregeye mu gipolisi ugasanga nawe ngira ngo ni kibazo yahuye naco hiyo umva bizogenda gute? Mbere yo gukora ikintu manze wiyumvire kabiri gatatu. Bana kuca ugenda wirwa ngo ugende umurege umushyire mu gipolisi kandi wibuke ko ari umugabo wawe uko biri kose. Wibuke ko ari umugabo wawe uko biri kose. None gasha umugabo wanje mbe twonse rimwe. Ugegira pfe si musazanje kandi twonse rimwe ndamufise ari umwe. Hirego umugabo apfuye urarongorwa n'uwundi wari ubizi. Musaza w'umuntu nawe akabura kataboneka. Urumva rero mabuje uko biri kose yego umujyane musaza wawe kandi ikindi ujyane umugabo wawe ariko umuntu arashaka kuba ari inkozi y'ikibi ntibifisha byitwa ko nawe ushobora kugenda kumukorera ikindi kibi ahubwo ikibi kirihishwa n'icyiza ahubwo n'ubigende mu buhoro buhoro urabe uko ngene ibintu bimeze. Iyo leta ni gwawe ikibi kirihishwa n'icyiza ninde yaguhenze ubwo butungane baba barabuzana. Erega wowe uri kurivugisha ko atari musaza wawe. Uzi igikomere kiri ku mutima. Wazi musaza w'umuntu umufise ari umwe atawundi. Reka gufite inama uzebe. Umva birenze. Mabuje ni wihangane kandi n'ukuri ugumusenga. Gusa ikintu cyose kirihishwa mu masengesho kandi gikorwa bice mu masengesho. Umugabo hari ico yiyagiriza ico gituma n'amatelefone yacu atarengana. Mama sabwe uyu yitwa Uwera. Umukuyeka mwana Mbo uyafise ikibazo kinini cyane mama. Yego mwana mbana. Je nari hariya mu murima hama mbona bakomba kumwisha. Ariko kanga ko nabandi bagabo bashika kuri 3 nicyo canke bane. Yego. Hanyuma je ndamutabara ndamugwanira niko kumbwira ibibazo yarafise. Ndavuga ati twebwe n'uwundi tubaye turi babiri. Mama wanje n'umuntu mwiza kandi gutahane mu rugo aza kumwiganira ibibazo bifise ndaze nawe nabitabara ko nabitahuye. Hanyuma tumuhindara. Wagize neza. Ikibazo ndibaza ngaho bigiye. Oya nuko intara kinzo muramo bandi nuko. Ni umwana wanje. Oya. Mama murakoze cyane. Yego nukuri. Reka nakozana y'amazi. Yego. Ndibaza ninyatira mwishe muzane. Karibu mu nzu umwana. Baguha amazi umwe. Bakame amahoro. Amahoro. Uraho. Amakuru y'imisi. Imeze. Yo hewe urazi ko ndakurose nenda gukeneye. Reka nari ntangamwe n'umuntu kwa kavuye hariya mu murima avuye. Mvuye mu murima niyo nabyukiye kuva mu gitondo ndakurondera kuko nenzi ko ari yuranga imisi yose. Mbona nazindukiye mu nkiraro nako ndamufasha umuvyeyi. Mugakeka manzi simbe. Aha rero ni sawa mwiriwe mpishije ko duhuriye ngaha. Hane nabuze amahoro mvuga ati neko ndamubuze mu mirima ndamukura hehe. Imana irakumpana. Hari iki? Kino ndiko ndakuronderera. Aha ndi mu bibazo bimwe bidasanzwe.
nashaka kubifashemo kandi uzobukoze. Cyari byo nshoboye je ndabikora azi ko je ndi umwana mwiza ntacyo nanga. Urabona ifoto y'uyu mukobwa? Uramubona uyu mukobwa? Uramubona uyu mukobwa asa n'irirenga? Umukobwa yari adukoreye amarorego. Ntaho waba umuziho? Ntawe urabona? Nta mukobwa nkunda abona ngaha kweri iwacu. N'ibi bice cyangwa hari aho wirirwa mu mirima ntawe urabona arengana? Wapi? Izukuri bakamena. Ntunzi neza no. Ndagucorera we mbarira namba hari aho umuzi, namba hari aho wamubonye, ndagucorera we muzi. Je ntwarinda kunshorera, ntwarinda kunshorera. Ba ndamuzi nakubwira ati umuntu ndamuzi. Mbona aho nigambona umwana mwiza nk'uyu nyaje no mubona hama nkavyigumizamo. Ntunzi yuko je umuntu wanje umwana mubona uyu ubona ni mwiza ku mubiri, mugo ku mutima ni gisizimo. Gute kandi? Uyu yarayivye musaza amafaranga. Hamwe utoshobora no kuyaharura we bakame ngo uyamenye igitigi. Aho ya kumubeshera amabuje. Nguyu. Umukobwa nk'uyu unye. Uyu nyene ubona asa n'irirenga mu maso. Sha nta mwana mwiza nk'uyu unya yo kwiba frame. Yaratwivye rero. Ndiko ndamurondeza niyo mpamvu nawe nenda kurondera kugira ufashe umundondeze hari aho umubona cyangwa hari aho umuzi usumbarire bari. Sha je ntawe nzi ariko hazima ndamubonye isura. Umunsi nzomubona je ndoca mfata aho nyende. Yo dosanga namuboshe ngaha. Washuze ubohe kabisa n'ikiziri kubohere kugira. Kuko yatwa amafaranga menshi atagira ukwangana. Yivye boss. Yivye musaza. Aho nyina aho kwazi cyambere yivye imishahara nari guhera. Nubwo areje ndamubonye n'ikiziriko. Umuntu kumwizera ukamushyira mu nzu ukamufata nk'umwana wo mu rugo mugabo wafite inde yaragamye. Yaratwivye nuko andiko ndarondeza na musaza ndeka aramurondera umunsi uzomubona. Ntuzu oya bisi nuko ni mwihangane. Umunsi uzomubona ntuzugoheke nazo bari mwijoro uzoca telefone. Mwe muguza mukomeze kwihangana bisi nuko gusa vyiza mwotangaza no ku gipolisi ye ku maradio bagatanya itangazo kugira ngo undi muntu wese amubonye aca mutora. Nibyo yavyiza. Ibyo gipolisi kabaye turabireke kandi. Turondere kwanza twebwe mu muryango tumaze kumubura tuzomye ico dufata mugabo mu gipolisi kwanza ntiyaragera ko tubibabari. Gusaga hajya niho. Byaba ngombwa tuzoboka. Sawa. Mugabo nawe ugerageze uzobukoze. Ego reka je ndakureke. Nibandaniriza ndabe akako akazi kabuze. Sawa dibaka mugerageze uko ushoboye ko. Ikigaho cy'ikimaraya. Cicicanye. Cyamagira ukiri cy'abantu. Wasazi. Abantu maze kwisha ni benshi cyane, ni benshi. Naje ku telefone bambwiye musaza wanje. Umwana n'umwana ashaka kuhasiga ubuzima. Ukabona musaza yaravuye niyo. Apere ikindi. Aragapfa. Baje ku telefone. Dr. ambwira ko musaza wanje ari muri reanimation. Umwana n'umwana ashaka kuhasiga ubuzima. Ikigaho cicicanye. Cyamajisha abantu. Umaze kwica abantu benshi cyane. Size musaza wanje muri reanimation. Umwana n'umwana ashaka kuhasiga ubuzima. Ukabona musaza wanje atakaje ubuzima. Nigiko ndabyemera. Ubutungane burahari. Utanyitange nzo kwitangira. Nivyananira nzomisha nkora. Urazura ukurakina nawe. Urazura ukurakina nawe. Sazawe ari muri reanimation. Aragapfa. Ahubwo bamuhakije. Ndaze ko ari umugambi wawe. None wewe bye yari yankoreye ni byiza. Ubiza takwarira. Nije nabikoze. Okay. Nani ndakurahiye ubutungane burahari. Jewe nije nabikoze. Ubimenye. Nashaka ndamubwire nkuko nagize ngerageze. N'abandi bari inyuma ya ngerageze utazi wewe. Ibyo yankoreye wewe ni byiza. Nije namwizaniye ndamushira ngaha mu nzu ndamugaburira ndamusukura ubu raciye abona amatayi afite ninge nasa wacha chimbi asimira arije niyororeye reka nazanye ngaha kugira niyororeye. Nubyo ngicire musaza wanje.
ugira umhekure niki apfuye n'ikindi abo bamaze kwica banganira ubutungane burahari buzokora ubutungane burahari buzokora gera ububwire niba utakora nzomica umuntu nzokwereka ko uriko urakina n'utazi wa mugore we uriko urakina n'utazi iyo telefone kwazi kwirakora iyo telefone niba iyo telefone wari kuragira iyi ni gwanje wari kuragira iyi ni gwanje ndaguha telefone ni telefone ndaguha telefone umeze neza ntacyo wabaye zana telefone igipolisi alo muri gipolisi cy'inyamiramabi ngaha anye muhira mu Cyarama hari ikibazo cyari kihabaye bari bishe mabuja urumva turasabye munyaruke muzoba mukoze muze mugire intervention ego iminota 2 ndabasabye muzoba mukoze ego ariko nta kazi umwanya kure bakana ujya mukobwa ni mwiza mwana yewe umwana w'indero sanze ariko arakura ndavuga ati ngo ndarose umwana njya mukobwa ntavukiye ukiri umukobwa mwiza mwana w'indero mama umukobwa n'umukobwa asa n'ibirenga nawe kwiteke mama umeze sawa cyane nakomeye umutwe nakomeye ariko umwana araza ntaguci kujya mukobwa ni mwiza asa no kwitekeye mwana mukobwa ntiyagucike n'umwana w'indero mvuye mu sanga ariko arankuburira umuryango ndavuga ati no mwana umwana ajya muhebye no baba mwana aje bakambya ngo nagucike no kwiteke ariko sana yera none mama genda kazi kintu kiyo ego mwana mbana n'umukobwa jewe uriga mbana n'umukobwa uriga mbana ku bintu by'inkundo no tarabinga mugabo je nagushima ujya mukobwa neje ni inkundo hehe na hehe ko ndi jewe nta musi ndigira mpagarika n'umukobwa ngo ndamureshe eka nawe utomuresha je namukunze kukubwira kandi ukamukunda niba byakunaniye ndambwiye ndamwishike ndamibaririre eka mwana sinagutinyira uwi wanje ibyo bintu byongora byo kugora gutega mwana none mo yoca yanka gashasiye no ziganda marama umara batwa ni iki je ndakatanka ni yanka byaremera kandi kinda zava ko yuko namufaje kugira ngo ndamureshe ariko biri oya je nikiba muri je nje gusa ndomucikira nkamukubaririra none umukunda none ma ndakubwije ukuri nakindi araba nkavuga ati bana imari imeze neza mugabo rero ntabyo ndigira nkora nico kibazo mwana ntumbe mukire n'ukuri ntumbe mukije mukobwa je namukunze kubera n'umwana w'indero
ariko umwana atakunkubura utaramuzana mu rugo niwamuzana ho uba wakunze kwa yakuri oya byaye umutima ariko mbega mwana mbo muzomuzana muko ntazonkorera ibisumbi ibyo imusi nzokora azomasura gahuzu ibaze nkuba agufasha umutima kwa gusaba kuburiye rimwe kwana hata nashimye mama atagukunda taguhada amazi yo kunywa basi reka renda kwere yego mwana jewe cenzo bigerageze bigerageze aho bizokwanyanza nabwo ati je byankiye aha bandanye nta kizokwanka ahari imana hari ikintu kihanka indi yaguhenze awa mwana mputu naramaze nibazi bagiye ko ntakureze uretse ikirundi ndavyumva urabyumva ndagishaka ntumaramaze naje ntinya kumaramara erega nanje umaramazwa niki nzije nyoko nakuvyaye senda kwiziye uratabana kuvyarira nkabasa na kwa gasore bajya abana robyara mwebwe basa naho kutikwa amaso kwa gasore ngo bandurunguru kurabe mwana tunguke nara no yicaye mukantushikeyo rumira kure rabira ko ntabarikema wabonye guteka mwana mama na urakatse sinata ko dahanura Halo? Ni sawa? Muri bande? Nitwara igipolisi cy'Inyamiramabi imbere ya Bujumbura. Sa igipolisi cy'Inyamiramabi? None mushaka bande? Munkeneye ku gipolisi cy'Inyamiramabi? Yego bosi Munezero ni jewe nyene? Rero tukwene mu gipolisi cy'Inyamiramabi ejo isaha zitandatu. None hoba hari biki? Uzobimenyera imbere wowe urahamagara kandi ntuhirahire ngo wiruke. Ubu tukwene kumenya iby'ingirakamaro. Ko nibaze ko atamakosa jewe noba narakoze. Aho uzoze gusa nabindi. Sawa none ni biro nomero kombi? Biro nomero 7. Muvuze saa hindwi saa munani? Sawa. Njyewe ni umusaza wanje amwegeye. Ibintu nari ndabizi ko bidashobora kusiga. Nari nzi ko bidashobora kundengana n'ukuri. Birankweza kweri. Nkamubarira musaza wanje bigenza uko akigira yuko ari umunyamanyama. None nk'ubugenzo uja kwishura iki? Bambagije nzovuga iki? Mana ushoboza amajambo nzokwishura. Naho ubundi ndagonze bava nja mugasho mu bintu ntazi sha kuvukana n'ikigaba nibibazo